Ndonge kuramutsa abandi ndabahe mwiriwe bakunze mwese ikiganiro cy'ubuzima n'abakunzi b'ikigo cy'ubuvuzi Ikangure Clinic. Uno munsi mu kiganiro cy'ubuzima nabazaniye ikintu kidasanzwe na cyane ko benshi numvise bampamagara hirya no hino haba ku ruhande rw'abagabo ndetse no ku ruhande rw'abadamu bansaba ibintu byihuta cyane yuko baronderera umuti ushobora kubafasha gutuma igitsina kivyibuha vyihuse canke kigira inguvu vyihuse. Kuko hari abantu usanga kabisa bafise ingorane y'abana z'ubugesera naho izi ngorane z'igitsina gabo menga zigwira ku munsi umuntu aragerageza akavuga imiti hirya no hino ishobora gufasha abantu benshi cyane mu mpande zose, ariko mengo bagwara ku munsi ugaca usanga nk'iki kibazo n'ubugesera. Hariho n'abandi rero usanga akaguma agwara kubera iki ugasanga ariko afata n'imiti ugasanga irikikiza abandi nawe akumva ko ariko arakira ubwo yakongera akagwara kubera atazi ko abana n'ikibazo na cyane hambavu ziwe. Benshi rero ntibamenye na cyane imvo n'imvano usanga baguma bononekara. Niyo mpamvu rero twari ko bambaza impamvu natemye kubashikiriza ikiganiro nako ngerageza kuraba rero umuti sasa ushobora kubafasha ku buryo bwihuse cyane, baje busanga bafise intuntu agahinda canke mengo barihevye kugira ngo bashobore kwiyubaka byihuse nabo babe abagabo nk'abandi. Kuko iki kibazo cyo kugira nk'ubumuga bwo mwipantaro canke ugatakaza ubugabo cyo gasanga wowe warakuze ukavyibuha ukamera neza ku buryo n'umukobwa cyangwa umudamu akubonye abona kuri umuntu w'umugabo wuzuye, umugabo yakwikubita agasanga akantu nyene nk'akumwana hamwe ashobora no kumirwa. Iyo mbere muri nkomabanga abadamu benshi barakunda gupfira ibanga ugasanga guma yisunikamwe umugabo akikwegeramo kugira yumva ko ari akantu yumva mugabo wapfa kumva n'akantu karoka. Iyo rero udahuye gusange ufise nk'umudamu w'ibanga apfa kwihangana agatimbira ibanga uco usanga ari mu babandi usanga bari kwarondera udusore hirya no hino kandi ntuzigere unamenya na kimwe kubera hari nkaho umudamu guhamagara nka twebwe usanga twitaba amanimero menshi ukumva ko afise ikibazo kabisa cy'ubugesera akakubwira ati je mbanye n'umugabo imyaka ingana ku mugabo arakora ibyo akora mugabo nta munsi n'umwe ndumva ko anyabiriye neza nk'umudamu nk'abandi nkuko numva abandi badamu nyene usanga bishimye hirya no hino. Benshi ugaca usanga rero bafise intuntu n'agahinda mu ngo zabo, ari naho usanga havuye agasuzuguro wataho navuye no kurondera ibizotunga urugo ugasanga umugore abona umengo nta nico umaze kandi wiri ufurunisa ingufu zo kugira ngo abeho n'umuryango wiwe ubeho. Bene ibyo rero bigateza akajagari ugasanga ari umugabo abaho menga arigunze, umudamu nawe akabaho menga wewe yarahombye ntiyarongowe nk'abandi. Rero muze kumviriza rero bajya mwambwiye ko ndabaronderera ikiganiro kijanye n'ubufasha bwihuse, muze kumviriza uko bimeze kandi attention ko bajya abantu bace bagira igihababo ngo usange bararengeje umuti nabyo ntaba ari sawa cyane, kuko iyo urengeje hari gusanga bwabaye uruntu runini cyane ugasanga si byiza cyane. Bisaba ko ufata umuti uhwanye neza na dosage umuntu aba yababwiye. Aho ni ushobora gufata nyene wawufashe neza mu misi mikeya imaze kukurika vyibuha usanzwe ufise n'inguvu cyangwa ukongeramo inguvu nyene niho ushobora gufata umudamu ukaba ari kose ukangana kose hamwe nubwo wowe ushaje kabisa ushobora kumwabira hamwe agenda kwikuguye akavuga ati none uyu muzehe canke uyu muhungu vipi. Rero muze kumviriza neza kuko ubugabo burihabwa. Reka imbere yuko dutangura mpamagarire bajya abantu usanga ari bashasha cyangwa usanga ari abagwayi bashasha canke abanyamuryango bashasha b'ikigo ca Ikangure Clinic canke bacumviriza bino biganiro kuraba ku ijambo s'abonner canke subscribe iyakoresha YouTube canke barabe ku ijambo suivre canke follow iyakoresha za Facebook canke za Instagram kugira ngo bace bakoza ko urutoki gusa gufitibanda ku rutoki ibyo bita kwiyabonesha canke kuba mu banyamuryango kugira ngo nawe uzuraronka inyigisho benizi ku mwanya. Hanyuma ikindi naho uhejeje kwiyabonesha canke gufitibanda kuri s'abonner canke follow canke suivre uca upartager mu group office canke ukasangiza n'abagenzi. Hari abantu usanga batazi gupartager cyane bajya abantu usanga ariho bagitunga ama telefone ufitibanda kw'iryo jambo ryanditse ko ngo partage canke share uca bizunguruka hirya no hino. Abandi nabo uko uca ugafenda kuri like bituma canke j'aime bajya abantu abagenzi bawe bashobora kubona ikiganiro bagiye uzura suiva. Reka rero tugende etape par etape. Naberetse kijya kandaciti cyama cyangwa kijya kimera bita radimura
ari naco rero sasa tugiye kwibanda ko mu kugira igitsina kirekire kikagira imizi ishotse miremire. Hari nk'abantu usanga bobo baragiye bakifirigitiza bakikinisha ugasanga ubutsi bwaramugaye bwarafiridutse. Ico gihe rero gace usanga bobo ni kibazo nyene c'ubugesera. Aho rero bica bisabiki bobo bajya bica bisaba yuko ari akantu akagatisi bisaba kubanagura hama natujya dutsi twinyuma donc tukamuguguka kugira ngo amaraso azarashwiragira mu mitsi ashwiragira yipompa niho usanga donc imitsi igira ubuzima bushasha n'imisemburo y'ikirinjira yacitangura kuba miremire. Hanyuma ku bantu rero sasa mubona bino bintu bitatu nyamukuru nibyo tugiye gukoresha, turaza kongeramo n'agafuka keya ka petit cola mugabo ibi bitatu nibyo na cyane biza kuba bikenewe. Kaya gafukaza kuza kugira ngo gafashe udutsi gukomera ingufu donc zigume ziri équilibré. Ego hama ubwa mbere rero sasa uratora bino ano mateke agera muri 5 y'iki giti bita radimura canke igiterwa bita radimura. Si giti ni nkuko nk'ikijumbo eka mvuga uko nk'ikijumbo canke iteke bita radimura. Murabona ukuntu bimeze n'amabi yabo, usanga mu kuzima ro hari intuze uruteke runini rwacu canke yumva camira mu kuzimu kujya kw'ibijumbo c'amateke. Ni kuvuga rero uco urandura nk'ibintu zanya bitanu ibigoma bitanu vyaco cyangwa ukabikomanda aho za Tanzania usanga biriyo. Hari n'abakunda kubizana no mu Burundi ugasanga mu amasoko y'Ubujumbura henshi biriho. Hanyuma ugaca ufata aya mateke 5 ukaya jajanga neza ukayasekura ukayasya akavamwe ubuyi ugaca unagana ugaca uronde kino camwa bita ntuze ikibita ibere ry'umuremera. Ibere ry'umuremera wahari ryari bisi donc ahawose zababanza zari raro usanga vyuzuye ibi biti miremera ahanga naye Bujumbura nakibonye naha mwitenga nawe nyene nabonye ahantu kiri nuko kitabe. Hari abantu rero usanga batarondera n'abandi usanga bavukiye mu bisagara batazi ibiti. Uvuze igiti ngo umwarangabo cyangwa umuremera cyangwa umurinzi atumva n'ivyo ari byo. Muca mubaza rero bajya abantu usanga bakuze basanzwe bazi ibintu by'ibiti. Hanyuma ugaca waha ibere ry'umuremera rimwe rinini rikiri ribisi ugaca urisekura ukarijejanga rikaba amazi ugaca uvanga na vya bindi wasya bivuye muri radimura. Uhejeje ugaca uzana rero sasa izi ntete za petit cola. Intete za petit cola anabesa karorero hari usanga ari nini hari usanga bagurisha aha mu isoko za mw'amasoko atandukanye Bujumbura na muri ville 2000 gatete canke 3 nangahe bigenda bivana n'ukuntu zimeze nuko yazishikanye mu Burundi zimeze kuko mu Burundi zintizirimwa. Hanyuma ugaca udonkura ronderanye nk'irobo yazo ni buri canke inusu ukagura nk'inusu nyene yazo nyene ugashira ngaho kuko ubukeneye kwiyubaka nyene vyanyavyo nta mikino ushiramo. Ukacukuramo ifure yazo ukazisekura ugakuramo agafuka yungurura. Hanyuma ugaca ugenda ukafata rero sasa kugira ivyimba hajya mu ivyibuhe kubera ijya mintuze ijya ibi bita radimura aya matiki mubona bari ngaha yoyo yifokaliza cyane ku burebure. Urumva nayo iragenda ivyusha mugabo ku burebure iyo ifatanye rero n'ikibitaguro canke goron powder ni kuvuga niba ndende kandi ivyibushe cyane ni imisemburo iva mu iki giti bita ntuze ibe umuremera canke iribere ry'umuremera wasekuye. Ni kuvuga iyo bifatanye niho bifashe n'abajya abantu usanga bakuze usanga barenze imyaka 25 30 40 kuduga kuko bituma igitsina kigira imisemburo mishasha myinshi ukomeye ngo niho kigikura bushasha. Hanyuma ivyo maze kuvyegeranya rero sasa ukabisekurira hamwe ucushiramo ilitiro yose amazi canke ilitiro na nusu kamvuga ikibuni cyose ugakororeramo abari umuti ukaze gose. Hanyuma ugaca ubanza ugahagarika amata inzoga n'amatabi iyo usanzwe ubinywa ukaca wicara rero ukazuranywa agakombe kamwe mu gitondo kandi ku mugoroba kamwe mu gitondo kandi ku mugoroba. Ibyo biheze yabuni heze ugategura yindi kamwe mu gitondo kandi ku mugoroba. Udasanzwe uyu mwabajya abantu busanga bagwaye za diabete ubusanga bisaba ko bobo hari iyindi miti bafatana niyo za diabete cyangwa za prostate cyangwa ziki ubwo nyene ubona umengo ni nk'ikizinu giturumbutse hazi imisi ngaho uragira ukabona urutwe umutwe w'igitsina wavyimbye ukabona
hajya mwimerero havyibushe donc ukayoberwa ivyarivyo. Rero iyo ushaka ko inyaruka neza bica bisaba ko umara niburi nk'iyinga utari kubuza igitsina iyo usanzwe ufise umugore, kuko biroroha cyane nta bintu biriko birajamwe indani mu gitsina kuyibloka canke utari kurayikoresha cyane. Aha birafasha kugira ngo ibanze idugi imisemburo mishasha iri muri mwikonji reka mvuko nguko niyo usanga risoba. Rero nuko rero murakoze kuba mwadukurikiranye, hama muce mubishira mu ngiro. Rero abanshimira rero muce namwe mumenye ko mubigenza kuko ari abantu ushobora kubwira ibintu ukomengo ntibanabona ko bagize nakigoro ngo unabafashe. Bajya abandi nabo ubusanga bakeneye rero kwivuza nibo bace baturondera kuri nimero mubona banabahaye, bagaca bashika kwivuriro bagaca baturira miti biteguye neza ifise n'amadozaje akwiye neza. Nuko rero murakoze abandi namwe muhanahana ibiganiro kugira ngo bize birafasha abantu benshi cyane, kuko kino kibazo mengo cagiye kigwira cyane. Abadamu bubu nabo murabona baramaze guca ubwenge, ni kuvuga abashaka nyine ko umuntu amukwiriza vyanyavyo. Sawa, mbwira ibihe byiza, bye bye.